dutera impundu kubyo duhejeje kunguka. Abasaseredoti, abadiyakoni, abasomyi n'abakoreje twaronse ejo, n'aba bagize yubile, n'abasaseredoti bacu bagize yubile y'imyaka 25. Nuko rero tukanyukure rero namwe bacarimo dutame dukengurugira Imana. Data na Mwana na Mutima Mweranda nibaheze bigashimure ku mugisha wayo. Ora n'umukama Imana mushobora byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba mu myaka yose. Haleluya. Mukama Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha ubasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana inguka. Mukama Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha Mutima Mweranda ubasha nakuzigama ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana inguka. Mukama Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha Mutima Mweranda nakuzigama ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana inguka. Mukama Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha Mutima Mweranda n'ububasha nakuzigama ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira inguka Imana.
mukama yesu kristu yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda n'ububasha nakuziga mushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikarira imana inguka. Mukama Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira imana inguka. Mukama Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira imana inguka. Mukama wacu Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda n'ububasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira imana inguka. Umwepiskopi arahejeje kubasiga amavuta unabaje gushima ubu naho basura kandi begera imbere bapfukame imbere yiwe aba ikarisi irimo umuvinyu iriko n'ipatena iriko umukate ishikanwa ry'abatanu. Niwakishwa n'igihugu cy'Rwanda ije guheza imana menya neza icugira igana icufashe mu ndoke kurikiza mu buzima bwawe akarore ku mukama yadupfiriye ku musaraba. Niwakishwa n'igihugu cy'Rwanda ije guhezwa imana menya neza icugira igana icufashe mu ndoke kurikiza mu buzima bwawe akarore ku mukama yadupfiriye ku musaraba. Niwakishwa n'igihugu cy'Rwanda ije guheza imana menya neza icugira igana icufashe mu ndoke kurikiza mu buzima bwawe akarore ku mukama yadupfiriye ku musaraba.
niwakira ishikanwa ry'igihugu cerana cyo guhereza Imana. Menye neza icyo ugira, igana icyo ufashe mu ntoke, kurikiza mu buzima bwawe yo kumukama yatubiriye ku musaraba. Barakiriza ikarisi iriko imperezo ya rutari, kimwe mu bibafasha gutagatifuza umuryango w'Imana harimo kurekura ibicumuro ku izina ry'iyo Mana nyene. Baraheza abasore batera intambwe, umwepiskopi abashikiriza ubwo bukuru. Nuronke mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Nuronke mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Nuronke mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Nuronke mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Nuronke mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Nuronke mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Nuronke mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Nuronke mutima mweranda, icyo uzobohora ku isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Barahejeje kugabana bya byiza byatubaza ntibuca, bya byiza byatuzirukana birabaye. Turagabanye abasaseredoti 8, abadiyakoni 10, ubwira ku byiza twagabanye ejo by'abakorezi kuri altari y'umukama 10, n'abasomyi b'ijambo ry'Imana. Ibyo byiza rero ni ibyo gukenguruka Imana. Abaririmbyi bahise batuje imbere, ubwire abatoye, ubwire abasize,
umumenyeshe inkuru nziza. Muri kano kanya baraheza bakeza umwepiskopi, abandi tube turifatafata, abavyeyi hari inyuma mube murifatafata, akandi kanya karaza kuboneka muraza guheza umukezi. Nyuma y'uko baza kuba bahejeje gukeza umwepiskopi bakitegura neza, baza kuca begera abakuru babo intambwe ku yindi, buke buke ataguhinda, ca cifuzo cabo co kuva kera baragishitseko, kugira ngo n'abagumuna babo baheze baze barashira ikirenge mu cabo. Intambwe ku yindi nabo muciriza kuno munsi twese tubagabane nk'abasaseredoti, tubagabane nk'abadiyakoni, tubagabane nk'abakozi b'abatari b'umukama n'abandi b'icengere gikomeye. Murasiga iryo banga. Nibyiza bikibandanya, tusabe patiri mukuru nawe aheze atumenyeshe ibijanye n'abakristo bagira yubile. Twagomba duhamagare abagira yubile, muraza buke buke mushike hariya utonde umurongo ngaha, mufise ya misaraba na ya masanamu y'umuryango mweranda, hanyuma umwongere arahava abakire yongere abasabire.
ingingo bariko barashogomanga abarinzi batuje imbere nimuze bandi Imana yatoye ndababwire uko Imana yakunze muri iyi myaka 50 ya yubile y'ibatisimu y'amavuko y'ukubaka Kristo muheze uyage ibyo byiza Imana yabagiriye muri icyo kiringo cyose. Ibimenyetso bitandukanye bafise bizobibutsa n'iteka bizobibutsa akanyamuneza ka yubile yubile y'imyaka 50 yubile y'uzahabu abo haciye imyaka 50 bagabanye ivyo vyiza abasigaje n'iminsi mike bagira bati kwa kanya kabonetse bizokagisha abo hari harenze ko iminsi mike y'abati biguye hahandi yubile ibimenyetso bafise barafise umusaraba ikimenyetso ca Kristo yatubambiwe kugira ngo dushobore barafise udusanamu tw'umuryango w'Irani w'i Nazareti ko nabo mu miryango yabo bagomba kwisunga uwo muryango kugira ngo barangure inshingano bashakako imyaka 50 imyaka 50 zitagira Imana zitagira yubile bitaje hano mu rugamba aha Muramba utubwire ivyo Imana yabagiriye urukundo yabakunze zose ni nziza kandi yubile kuba Kristo 2024
bigize icyo paruwase ya Mugamba ubona yuko hatobora abakenguruka kimwe mu n'abashomanga ese umukomere yo bakuramba ukazobona n'ibintu byiza by'imyaka 25 birenga abacashomanga ni byiza abarinzi baheze bubwire kubagira bati mbega abantu bakuvuga babizihe uri isoko ry'ibyiza byose nibyo ndabizi natwe gutekanya gahore nicyo gituma namagenguruka umutima nahimbagwa n'uzitekanya gahore wanteye nk'abantu ubwatsi agahimbara undeye ese nawe ukagutera nanjye iminsi yose mana yanjye baba bakuvuga kuri isoko ry'ibyiza byose babizihe aba bagira yobe nibo babizi ubituyagira kubera ibyo byiza byari biri kandi rero hari abatabona hafi bagenzi babo bagenzi babo abandi barangabo bari mwese buri kari kumwe n'ubasangiye ibyo byiza bariho abatari hafi Episcopo kibaho ezagire n'ibimenyetso bafise baje gukengurukira Imana kwibanga mwagumije y'ubugendero bw'Ukristo bwanyu irabandanya ibakomeza none rero ifatire amasanamu niyo misaraba n'abafise n'amashapure ndabihezagire hamwe n'impeta byose
aba basaseredoti mbeta muca muzambikana mwari mwarabanye, hanyuma abasaseredoti bace aba bambaye imitamana bace baza bose kubambika iyo misaraba. Urakaninaza Mukamana data, wowe uzakuzirikana no guhimbazanya ukwemera amabanga y'umwana wawe kubw'inema za mutima mweranda. Nutabaze abakwemera bagusengana umwete mu kuvuga irozari, bashyigikiwe na Bikira Mariya, bamane mu muzirikanyi wabo ibihe by'umunezero, by'umuco, by'ukubabara, by'ubunahazwa bwa Yesu Kristo umukama wacu. Nuhezagire rero aya mashakure y'irozari, uduhezagirire aya masanamu y'umuryango mweranda, uduhezagirire izi mpeta abagira bazambikane bazokwame babandanya bizigiranira imyaka yose, ku izina rya Data na Mwana na Mutima mweranda, amen. Abasaseredoti bambaye imitamana bahaguruke bagendera abandi kujya umusaraba, babiri babiri batatu batatu tunyarutse. Abaririmbyi nabo bati ntabwo bari mu muryango w'abana b'Imana, ibyo byiza ntawe utobikenguruka. Ntabwo bari mu muryango w'abana b'Imana, muntu uri muri urahiriwe. Hari icyiza utoronka wishimiye Imana, byiza twayubire. Urutwe dusanamu mubona bafise umuryango w'iranga w'i Nazareti, ariko ibi bikurikira hasi hati jewe naka na jewe na kw'isengero katolika kw'igerekerezo rya 19 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2025 twemera imbere y'Imana kwabirana no kubana guhera kwacu, agakurikira ibikumu by'abagize ayo masezerano yo kubana n'umugabo n'umugore, n'ibyabona kuri iryo banga rishasha abubatsi b'isi babinjiyemo.
naho umusaseredoti cyangwa na cekereziya aheza nawe agatera igikumu basozera bagira bati tuhezagire mutama kandi utunge mu ndagano zacu n'ibyo byiza bariko baratubaza. Kaheze basubire bazambikane biyibutsa ikimenyetso gihambaye mu buzima bwabo, ikimenyetso cy'urukundo n'ibanga ryabo. Umunsi w'ibyibagiranwa mu buzima bwanyu wo kwibuka tumara mu buzima bwanyu. Bazambikane leta, bazambikane amajambo baracyayibuka. Basubire bagwane mu nda kuri ka kanyamuneza ka ca gihe biyibutsa ibyiza. N'abantu umuryango w'abana b'Imana dusabe. Mana Data, wowe soko ry'ibyiza byose, turemeye ibyo dufite byose turimo bikomoka kuri wewe. Ni wewe waduhaye ubukristo tugendera guca uyu munsi. Nutwigishe rero gukebuka ingabirano z'ubuntu bwawe ntangere, no kugukunda n'umutima utarimo tubiri, bene umushahara wacu wose. Nuduhezagire bose bariko barahimbaza iyi yubile, Data na Mwana na Mutima Mweranda, dutera impundu kubyo duhejeje kunguka. Abasaseredoti, abadiyakoni, abasomyi n'abakozi twaronse ejo, n'aba bagize yubile, n'abasaseredoti bacu bagize yubile y'imyaka 25. Nuko rero tukanyukure rero namwe bacarimo dutame dukegurugira Imana twese n'abandi bahaguruke basubire kumkanye ko abarivyi bama bakuvuga kuri siporo. Aba nibo babizi, subira mu bituyagire barivyi tuje imbere. Namwe rero ko mwazirikanye yuko Imana ari ko byiza, uheze mu biyagire umuryango w'abakristo bose baje kubashigikira muri iyo bene byiza cy'umukama.
aba basaserodoti batuye umunsi kwigenekereza umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatanu n'abagabo bariko barahimbaza yubile y'imyaka mirongo itanu bamaze kumara ku mugamba umuramba kumwe n'abagira yubile y'imyaka mirongo itanu bagize indagano zo kubaka kristo ariko imbere yaho bazoba himaze imyaka mirongo ibiri n'itanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu iryo teka reka twibuka tugakenguruka bagende barakanyukura nyene basubira mu bibanza bashe kumanga bigira ibyiza ku murongo bahereye imbere bashobora agashyira mu bibanza abakristo bo ngaha mu muganga ku bibaniro kristo babazi icyo baganiriye bahesero bandike babishyire mu ngiro turashikiriye ikiringo cya kabiri cy'inkuka ya misa ikiringo cy'ihereza abafite barasenga mw'abantu mugenda niwe mugiye kubona mwikorera ibisibo tugiye gushikanira imana turahereza kwa mutari mukate n'umuvinyu tuhereze n'ibyiza byose cyane cyane abahejeje kwatirwa muri aya mabanga beranda abakristo ba paruwasi mugamba nabo bati kubera ibyiza bya yubile n'ibyiza byatigwa yubile y'imyaka 50 twumva icyo duhereza imana bati natwe turahereza mu by'imana tuhaye barinde tuje imbere tuje gushikanira imana
bantu uko mwabitunganyije byose biraheza bikemeza biruhuka yavuze neza ikiringo cy'iheza
kubwawe no kubwa bene wabo bagerageza kwishushanya na Yesu Kristo kandi bakubera izabona mu kwemera no mu rukundo Mana nzima nyongera nyangu n'ugenda bose umwuka nicyo gituma tugusabye urungike umutima mweranda ataratukizishikanwa ihinduke bitubere umubiri n'amaraso Yesu Kristo umukama wacu igihe bagira bamufate agira batangure kubabara kuko abyishakiye yafashe umukate arawukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire mujye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bantu. Bamaze gufungura agira kwa kundi abafikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire mumwe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ubwanyu no kubwa benshi abakize ibicumuro ibyo murabigire munyibuka. Baada ya nani wakajipe mbele tangaza Iyo rero mukama yuko gupfa kuzuka kumwana wawe ubuzima n'ikarisi ukiriyo utana keguruka kwa duteye iteka kwenye imbere yawe tudushanira imbuka turatakambye dushimitse umutima umwe aratwanirize hamwe aduha umutima umwe udusangira umubiri amaraso ya Kristo.
ibuka mukama ekleziya yawe aho iri ku isi yose uyuzuze mu rukundo. Wibuke umupapa wacu leoni n'uyu mwepiskopi wacu ariko araguhereza iyi nkuka turinahaza yubile y'imyaka 50 ya paruwasi ya Mugamba, iyatiko ry'abasaserdoti n'abadiyakoni, tugakeza n'abariko barahimbaza amayungiro atandukanye ariwe Musenyeri Salvatore Niciteretse. Wibuke nabo bose dawe, wewe nyene mu nzego zitandukanye, mu mihingo itandukanye no mu miryango itandukanye washinze umuryango w'abakristo. Mana nzima, turaguhereje izi ntore zawe uyu munsi wateye iteka n'ibanga ry'ubusaserdoti mu budiyakoni, nabo abasaserdoti bariko barahimbaza imyaka 25 muri iryo banga. Uguma murikira bose na mutima wawe, ijambo ryawe ribanyure, baryigishe barigendere, gutyo babandanye bakorera igihugu cawe bagiteza imbere mu kwemera, ongere bagiteza imbere mu gusenga no mu mibereho y'abantu. Mukama, ibuka basavyi bawe wahamagaye, abo nabo nabatambiye kurunga ibatisimu ngaha mu Mugamba gihe twarongoye paruwase, nabo bose bagiye baragukorera mu butumwa butandukanye, mbere baterereye cane kugira ngo uyu muryango utere imbere. Nabo bose bashigikiye, haba mu kwemera, haba mu mibano, haba mu iterambere uyu muryango wa paruwase muri aka kanya wamaze guhamagara. Muri abo harimo nshingwamuryango, harimo ababaye abungere, harimo ababaye abamenyeshamana n'abakora mu biro bya paruwase, harimo abari barongoye imihari n'imigwi y'ubutumwa, bose bahamagaye. None rero Mukama, ko bari bemeye kubatizwa bakagukorera bakishushanya batyo n'umwana wawe yadupfiriye, batabare basangire bizuka. Ibuka kandi na bene wacu bamaze kurenguka bakwitabye bizigiye kuzuka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera iyi si bakira iwawe, bame mu muco w'ubunyahazwa bwawe. Natwe turitakambiye twese tugirire ikigongwe, dusabire nawe ubuzima budahera, twame tukuninahaza turi kumwe na Mariya muhimbaza nyina w'Imana, neze kumwerana n'umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose baje kuri iyi si abakozi bawe, tugusabije Yesu Kristo umukama wacu. Ubwiwe hamwe nawe no muri wenyene nuterwa iteka ry'ugusengwa, Mana Data mushobora byose, hamwe na mutima mweranda, wongere kuninahazwe mu myaka yose. Dusabe ko twabyigishijwe n'Umukama kandi akabidutegereza, turubahutse kuririmba tuti
abatwakuzabye n'udukiza kari kose tabaza amahoro muri iyi minsi turimo maze utugirire tukigire igicumuro twame mwitekane ritagira inkomanzi turindiwirwe n'ijuru nihindukiranye umucunguzi wacu Yesu Kristo. Yesu Kristo we wabwiye abigishwa bawe uti ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yanje nurabe ibicumuro byacu n'abanyabuntu kwemera kuri Ekleziya yawe uyitabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe riranguke wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Horana amahoro y'Umukama. Akanyamuneza ka Yubile, akanyamuneza k'abatuwe twifuzanye ku mahoro ya Kristo mu guteka ibiganza.
barahiriwe abatumire b'Imana, nguyu mwagazi w'Imana uri mu kurabana igicumuro. Muri umukamana narashimukana tumaze kumwe tugaruka tugiye gusubiza n'ushinzwe bazokwana. turashikiriye ikiringo cyo kwakira umukama, kwakira Yesu mukasina. Paruwasi ya Mugamba ifise abakunzi benshi, abakristo katolika n'abakigo. Umutima wa Yesu ugire mwihanda. Ntaboreka ukenguruka aba bagiye kwatirwa abakristo ba Paruwasi Mugamba bigiranye umubiri y'izahabu ibire y'imyaka 50, abasaserdoti bakwishe imyaka 25 batiwe muri bamwe n'ubusaserdoti, abasaserdoti batiwe kwigerekerezo haciye imyaka 17 hari hano mu Kigwena mwaka 2008. Kuri ibyo byiza byose rero byanyumire, ibyiza by'ubudiyakoni n'ubusaserdoti, ibyiza twagabanye ejo, tuve hasi dushirikire mu ijuru, duheze turinahaze umukama.
dusabe abasaseredoti bawe Mukama be n'abasabyi bawe bose nibabesheho n'iyinkunga nyeranda twaguhereje tukayisangirako maze mukunga umwe na wewe mu rukundo rw'amaho bawerwe no gukora inganji yawe nk'uko bikwiye tubisabije Yesu Kristo Mukama wacu. Inyuma y'uko tuzakuba turonse umuhezagiro w'umwepiskopi nyene n'abasaseredoti baca bagira urugendo baje gukora ivyambarwa vya misa baca bahindukira hanyuma abasigaye nyuma y'ururirimbo umuvyeyi Bikira Mariya tuca tuguma hano nabo baheze babanguke twese twumviriza amajambo amwamwe. Ora n'Umukama Imana y'umuvyeyi w'icitse umuco cose niboneshereze imitima yanyu mukarwa twarungikira mutima mweranda umuhoza nibakanya mugesha umugisha wayo yongere kuze mugabira nuzuye umutima wambere bagatangaza ashumukiye kubatumwa n'utyororo ishara yanjye kari kose wongere iboneshereze umwaka w'umuco wabo washimye guhamagara kugira indimi nyinshi ng'ubungu bumwe mu kwemera n'abafashe kuzigama ibanga ry'uko kwemera nyine kugira ngo ibyo mwizigiye mushikira imbona ngubone iyo Mana yarugira byose Data na Mwana na Mutima Mweranda nibaheze bigashimure ku mugisha wayo. Shengurukana ukweze turashikanye muri izina gatoya abaririmbyi twagira dutumire abasaseredoti bashasha nabo nyene baduhezagire. Ora n'Umukama Imana mushobora byose Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire.
Thank you.